Baramukije mwese mukunda kudukurikirana aha turi mu ntara ya Butanyerera ariko haravugwa ibikorwa bidasanzwe byishira hamwe cyangwa se koperative Mbegera Bunini risanzwe rikora ibikorwa byo komekera imyumbati kubangurira canke ico twakwita greffage mu zindi ndimi aho abagwiza tunga batandukanye abanyamahanga bari kwarijukira cyane kuri makino giterwa bavuga ko gishobora guhindura ubuzima bwa benshi mu mwanya muto kubera ko igiti kimwe gishobora kuva ko ibiro byaba bishika canke birenga 100 ku gikoti kimwe hama kandi akabijya nuko ico gikoti ushobora kugisubiriza no kuvuga usaruye uwo mwaka ntugita ushobora kugisubiza mu kuzimu n'umwaka kurikira kikisubiriza gushika ku nshuro zishika 7 canke 8 mu gihe rero iyo myumbati wafashe neza ukayifumbira ukayikurikirana ukayibagarira ku mwanya ushobora guhindura ubuzima mu mwanya mutonya cyane murabona ko mu Burundi twatumenyereye habariho uburimyi ariko bubayabaye aho umuntu ashobora kwirirwa kurima n'umuryango bakabashobora gusarura ibiro 50 canke 100 mu murima wose mugabo kuri no ncuro iyi koperative rikizana ubuhinga budasanzwe biboneka ko igiti kimwe gishobora kuva ko imyumbati iva nko mu murima wose muri no misi tuko turatanga ukwezi kw'icumi twaragerageje gutemberera koperative Mbegera Bunini turibonera ibibanza bidasanzwe bariko barateguriramwo izo mbuto ku buryo benshi bariko barazihurumbira turanashika mbere no ku myumbati imwe iri kweregereza kwera imirikira urahwanya umwaka baradusoromera nkuko murabona nga mbere duca turashika kuri umwe mu bagwiza tunga Felix asanzwe ariko arijukira nawe uburimyi bw'ico giterwa aho twanamusanze ku kivi aho yaragiye guteragira imbuto yiwe kugira ngo atwiganire bimwe n'ibindi mu byo yabonye canke catumye ashima gukorana na koperative Mbegera Bunini kugira ngo bamuronse kino giterwa reka tumutegabiri. Amazina yanje nitwa Ndayisenga Felix jewe aho asanzwe mba ni ku mutumba wa Kinyami ya mbere muri quartier Kigobe komine Ngozi intara ya Butanyerera aha naho musanze nkabasanzwe ndumugwiza tunga muga nkaba n'umurimyi aha musanze ni mu itongo ibikorwa mwabonye ibi ni ibikorwa natembereye ndabisanga aho bikorerwa mbaza abanyenevyo baranyibwira baranyiyereka turavugana baranyagisha turayaga banjana mu mirima yabo barafurura imyumbati ndarabasanga imyumbati ibereye mu kuzimu bona imyumbati ingene ikwiye hirya no hino mu kuzimu ndabishima gose hanyuma nanje cambona ko nahejeje gutunganya umurima wanje indimo nayitunganije vuga ati nimwa mufise imbuto rero nanje murampa camitamwe rero kubagurira imbuto naraguze imbuto yokwiriza hegitari 4 mubonye hatunganijwe aha narahatunganije uno munsi niwo gutera rero irantere kino giterwa mubona c'umwumbati kandi umwumbati dusanzwe tuzi yuko ufitiye akamaro umuntu wari we wese haba mu kuwihereza akiwusoroma haba mu kuwihereza yawutunganije akawuteka ubu rero akabirya nuko irishira hamwe nagiye gushorera ino mbuto ryavuze ati mu gihe naho abanyagihugu borima ku bwinshi no myumbati turafise isoko yagutse hanze turafise abagenzi bacu bari muri Mozambique twaranagize n'urugendo shuri turajayo baranyiganira yuko batembereye muri Mozambique bakabona ko muri Mozambique uko twahora turimye ikawa mu myaka iheze tukayishora ku bwinshi nico gihugu ca Mozambique naho bashora imyumbati kujya twashora ikawa maze rero bakayihinguramwo ifu maze rero numva yuko igiterwa cy'umwumbati ari igiterwa kidasanzwe je ndakizi tukihereza dukuramwo ubu ifu isanzwe yo gucumbamwo ubugari tukarya ubugari mugabo sinaye nahaye agaciro cyane yuko hohingurwamwo n'ibyo binyobwa maze rero yuko hahingurwamwo ibinyobwa ubu natanguye kuba umuntu wanyu wishira hamwe sanzwe afise amatongo menshi ninabona mu mwaka uza ko bambwiye ati mu mwaka umwe uzofurura abe yuko umwimba ari mwinshi nzoheza ndabashorere no mu yandi mahegitari ifise hirya no hino
maze tugwize kino giterwa. Ivyo byose umuntu atangura kwimbura, umaze kuronka umwimbu aca yiyumvira kwagura ibikorwa, kandi na je ndi umugwizatunga umwe mu bandi. Je naho nofata umurongo wo kurima hagwiza umwimbu, aha ndafise abandi bagwizatunga bashobora kwiyumvira gukora bagahingura. Kubera mu bisanzwe aha mu Burundi byobaye vyiza dutahuye tukamenya ko twogiye turahana ubuzi, hakaba abarimyi n'abaca bahingura. Guco rero iyo umuntu ariko arakora ikintu kimwe kimwe nikimurusha, umuntu azitije no kurima, nk'ubu nka je sanzwe ndi umurimyi, iyo nirigwanye n'abene gihugu ngacu ariko turarima birampimbara, kandi nkabona yuko ari igikorwa ashoboye kandi kinyoroheye kandi nkunze. Aha rero nashaka guhimiriza abandi bagwizatunga dusangiye ibikorwa ko bokwijukira uburimyi, kubera ko uburimyi uko mubibona harya murabona imifuko irimwo sondo mayisi. Irya sondo mayisi ni ifungurwa ifungura inka. Murabona yuko sanzwe ndi n'umworozi, ukuvuga yuko nka igituma ndabakangurira kwitabira ibi bikorwa by'ukurimya. Umwuga w'uburimyi ngaha iwanje ico nobashikiriza nuko nko mu mwaka uheze narimbuye amatoni ashika ku 20 y'ibigori. Uko mubona hangana, kubera ko naciye ndonkamwo amafaranga mu vyo nagurishije, ibindi navyo ndabisya ndabikuramwo ifu yo gufungura. Murabona yuko irya mifuko yuzuye sondo mayisi, iyo nayo ndayivanga na sondori ikaca ibifungurwa y'inka. Inka zimerewe neza, tukaronka umusaruro umeze neza w'amata bivuye ku mwimbu twimbuye w'ibigori ngaha uhagije mu mwaka uheze, aho nayo narose amatoni ashika ku matoni 20. Ukuvuga rero ayo matoni 20 ndavye uburyo nari nakoresheje bwari bukeyi, mugabo kubera ko ibigori vyari byanyitavye byatumye ndonka umusaruro naje ndumva yuko mpimbawe. Ubu rero murabona igice kimwe ndiko ndatera imyumbati, ikindi gice murabona yuko kirimwo ibigori bimeze. Umuntu aranezerwa akaryoherwa iyo umuntu ariko aratemberera umurima wiwe, hagera gusarura hoho bikaba ibindi bintu. Aha iyo twimbuye, kubera ko abanyagihugu dusa nabereza rimwe, turimbura umwimbu ushimishije, bigatuma ibiciro ku isoko bigabanuka, umwene gihugu agasuma vyoroshe. Ukuvuga umurimyi twebwe turarima tukimbura, ugasanga turiko turabera inyungu abandi benshi, kubera ko iyo uwo ari we wese ariko arasuma ku biciro vyiza araryoherwa.